mu gihe ariko arahimbazwa indwi yahariwe amahoro mu Burundi mu ntara ya Burunga muri komine Rumonge ku mutumba Gashasha huguruwe icese ibikorwa vya koperative Dukundane, koperative igizwe n'abakenyezi bagiye hamwe kugira batsimbataze amahoro mu gukinga amatati, ariko baca batunganya n'ibikorwa byo guhingura no kudandaza amavuta y'ibigazi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yateye iteka ibirori byo kugurura ivyo bikorwa, ati ibikorwa muriko murakora byashobotse kubera hari amahoro. Acayongera asaba abo bakenyezi kuziganya amafaranga baronka mu mabanki naryo hasanzwe hariho ni banki yabahariwe. Abapfasoni rero barakoze birashimwa mu guhingura neza ayo mavuta twabonye, amavuta bise Tamura oil ava mu giterwa c'ikigazi. Ubu rero hagezeho batangura gusaba uruhusha ababijejwe. Duhiriwe duhishije, nabonye utwara CFCIB umushinga amateka n'icegera ciwe, numvise ko hariho n'userukira umushikanganje w'ubudandaji. Mwese muhamagariwe kubafata mu mugongo kugira ngo mubabere urumuri rubereka gushika kumbona kazoza izoteza imbere igihugu cacu biciye mu rudandazwa w'ayo mavuta. Tuboneyeho rero n'akanya ko kuhimiriza n'abandi, saba kenyezi gusa n'abagabo birabaraba. Bagabo haguruka, turabasetse. Abagabo muhaguruke namwe mudutere intege, na cyane cyane namwe mu kuyungunganya mu gukorera hamwe. Gukorera hamwe womengo nivyo abakenyezi gusa, ariko n'abagabo birabaraba. Gukorera hamwe niwe mushinge w'amahoro, niwe mushinge w'urukundo. Kuba ntimuza kwitwa Dukundane mukora mutumvikana. Urukundo rero niwo mushinge w'amahoro. Ahata rukundo ruri n'amahoro ntaza. Ariko n'abagabo ndabizeye barabashigikiye. Ibi byose abakenyezi babishikako kubera baba mu ngo zirimwo amahoro. Umukenyezi arara kujya musonga nta mugambi wo kwiteza imbere yogira, kuko yoba adashigikiwe n'uwo bubakanye. Kukaba nkako rero guhagararira amahoro no kuyatsimbataza, umukenyezi arakeneye kugira amikoro kugira nawe yiyumve kandi bigaragare ko afise ico ariko araterera mu iterambere ry'umuryango ndetse n'iryo mu gihugu cyose muri rusange. Abakenyezi bamaze gufata iya mbere, nimba batacerewe, nagira ndabahamagarire kuziganya ayo mahera yanyu mu mabanki. Na cyane cyane hariho ni banki y'abakenyezi BDF. Nimwamara kuziganya muri yo, bazobasigurira ivyiza byo muri yo banki. Iratanga ingurane ku karusho katavuna. Je bamaze kubinsigurira kandi nabitahuye, ico gituma namwe no batahuza. Haca saba n'abarongoye iyo banki y'abakenyezi niya bitarashika ngaha mu Rumonge yuko bogerageza bagatanga ishami ryayo kugira ngo abakenyezi bo muri koperative Dukundane boroherwe mu kuja kuziganya, ntibarinde kwipakiza bagenda kurondera iyo bayashira amahera, kuko baba nabo babanje novuga gukosoma kubera kugenda mu gushika Bujumbura canke Igitega usanga inyungu ihereye mu nzira. Ariko no bahanura ko mubaza neza ababijejwe kugira ngo iyo banki badufashe ibashikire. Uno munsi mpuzamakungu werekeye amahoro, ni umunsi utwereka ishusho Uburundi bwacu tugezemo, aho umurundi agenda ku murango
kare twagenda turabundabunda. Na Theophile Ndarufatiye yaserukiye ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu atamahoro sigihe atari intambara gusa harimo no gukora ibikorwa vy'iterambere abantu bari hamwe. Amahoro rero si mu gihe atantambara iba ihari gusa ahubwo nikuyumvira no gukorera hamwe. Amahoro turayubaka mu ngo zacu, ku mashure, ku buzi bwacu, aho tubaye hose. Asaba rero ko umwe wese muri twebwe agira inguvu zidasanzwe zo kuganira, zo kubabariranira, zo kubahana no gushira hamwe. Aha mu Burundi abantu duhujwe n'akahise kamwe. Turazi ko twese dukunda kuba mu mahoro kuko atakintu na kimwe gishoboka kurangurwa atamahoro ahari. Amahoro ni ishimikiro ry'iterambere rirama, ishimikiro ry'itunga ryacu no kubana neza nk'abarundi. Atamahoro ahari nta butungane rusange buhaba, nta terambere mu butunzi rihaba, nta kazoza keza k'abana bacu kozohaba. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabwe n'abaserukira amashirahamwe atandukanye. Aha tukavuga nk'umuhuza w'ibikorwa w'amashirahamwe akukira ishirahamwe mpuzamakungu ONI, userukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaha agateka k'abakenyezi ONIFAME mu Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi. Nayo umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ukaba usanzwe uhimbazwa kuwa 21 Nyakanga uko umwaka utashe. Uyu mwaka ukaba uhimbajwe ku kivugo kivuga kiti dukore kugira turonke isi ifise amahoro.